Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mu Rwanda muriko mutwumva kuri FM 104 n'ibice bitatu y'ijwi rya Amerika no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio Inshuti ya Bose. Ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joe Diane Nininahazwe. Bamwe mu banyagihugu mu karere ka Rusizi kari mu burengerazuba bw'u Rwanda bagiriza bamwe mu basirikare b'ico gihugu kubahohotera bihetse inyuma y'ikiza ca virusi ya corona. Cyangwa tengozana amafaranga ufite tukuriha yacu ansigara turagusubiza. Aje kubyanga abafite inkoni ubwo bayinkubise umutwe numva umutwe urazengereye numva ntabwe barambwira ngo icara hasi. Hangi ndica. Umusirikare umwe aravuga ngo ubundi n'unyana w'imbwa bayirutesheje umutwe wayirase. Uyu numwe mu banyagihugu bemeza ko yakubiswe yongera araraswa n'abasirikare b'u Rwanda inyuma yo kwanka kubaha amafaranga bo bari ko bashaka kumusaba ku nguvu. Mu Burundi naho havugwa ikibazo c'ibigo bifasha abana bagendana ubumuga bitakironka imfashanyo bivuye ku kiza ca virusi ya corona. Turaza kunyarukira imutwenzi mu ntara ya Gitega. Naho aha muri Amerika inama nkenguzamateka yarayejeje Donald Trump yahoze ari president. Navyo nyene twabibateguriye mugume hagufi y'amaradiyo yanyu kw'idonido yano makuru yose duciye ku masonga. Nongere ndabahikaze nipfuriza umunsi mukuru mwiza w'abakunda na Saint Valentin kuba wemera. Amakuru tubafitiye turayahera ku mugabane wa Afrika neza na neza muri Guinea Conakry aho bane ari bo bamaze kumenyekana ko bahitanywe n'ikiza ca Ebola cari caratujijwe muri ico gihugu kuva mu 2016. Umushikiranganje hajejwe ivy'amagara y'abantu muri ico gihugu Remy Lama yemereye ano makuru hitorokanizo ry'amakuru y'abafaransa AFP avuga ko babiri mu bo cahitanye ari abanyagihugu bo mu karere kitwa Nzekero kari mu buseruko bwa Guinea, abandi nabo bakaba ari abo mu kitwa Gweke. Umwe muri abo bo muri ako karere ka Gweke ni umuforomakazi yanduye yongera yita Imana mu mpera z'ukwa mbere nk'uko mushikiranganje abandanya abivuga. Mu bagiye kumushingura 8 barasanganywe ibimenyetso vya Ebola. Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu muri Guinea bwemeza ko hari ingingo zafashwe zo gukumira ikikiza carigeze kwibonekeza muri Guinea Conakry kuva mu 2013 kugera mu 2016 gitujijwe. Aha ku mugabane wa Amerika inama nkenguzamateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarayejeje Donald Trump ku caha co gushishikariza abayoboke biwe kugumukana inzego z'ubutegetsi. 2/3 vy'amajwi yarakenewe kugira ngo yagirwe n'ico caha ntivyakwiye. 57 mu bagize Sena ya Amerika batoye bamwegaka ko icaha, 43 nabo batora bavuga ko ari umwere. Icaha co kugomorera abamushigikiye mu migumuko yacagirijwe inyuma yaho kwigenekerezo rya 6 kwezi kwa mbere uno mwaka abayoboke biwe batereye icicaro ca Kongre ya Amerika bawurizamwo ibikorwa vyo kwemeza intsinzi ya President Joe Biden vyariko birahabera. Uru rubanza rugize urwa kabiri Sena ya Amerika igizemwo umwere yahoze arongoye Amerika mu 2019. Muravyibuka mu vyo Trump yagirijwe harimo kuba yoba yaragerageje kuremera president wa Ukraine amusaba gukora amatohoza yocafuza mukeba wiwe Joe Biden. Urubanza rwo mu 2019 rwabaye mu gihe inama nkenguzamateka yari yiganjwemo n'umugambi w'abarepublikane Trump asanzwe akomokamwo, mu gihe urw'uno mwaka rubaye mu bwiganze bw'abademokrate naho batashoboye kuronka amajwi 67 bari bakeneye kugira ngo icaha kimwagire. Ukwezwa kwa Donald Trump biciye mu nama nkenguzamateka ya Amerika bisigura ko ubu afise uburenganzira bwuzuye bwo kongera gusubira kwitoza kurongora Amerika igihe cose umugambwe wiwe w'abarepublikane wo bimwemerera. Imbere y'uko uru rubanza ruba tuyibutse yuko Donald Trump wenyene ubwiwe yivugiye ko azogaruka mu mateka ya Amerika. Donald Trump yatwaye manda imwe rudende abaye umupresident wa mbere yegetse ko ivyaha inshuro zibiri zose.
Ijwi rya Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti bakunzi baca n'amakuru yose agezwe hirya nino ku isi harimo n'ayandi mushobora kuyasanga kuri wezi3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, adresi ya YouTube yacu, Instagram na Facebook ni VOA radio yacu. Mu kanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari turayahera mu gihugu c'u Rwanda, neza na neza mu karere ka Rusizi kari mu burengerazuba bw'ico gihugu, ahavugwa ikibazo c'abanyagihugu bahohotewe n'abitwaje inkoho bikekwa ko ari abasirikare mu ngabo z'u Rwanda. Abahohotewe babwije rya Amerika ko bahohotewe n'abitwaje inkoho bihetse inyuma y'amabwiriza yo gukumira ikiza ca COVID-19, babasahura amafaranga ndetse barasa umwe muri bo baramukomeretsa cane. Babiyagiye mugenzi wacu Temistocle Mutijima. Baravuga ati ubungubu ikintu tugiye kubakorera, tugiye kubajyana muri stade, nimushyika murishyura amafaranga 50,000 mwese. Nimumara kwishyura numwe muri abo baturage bane bavuga ko baraye bahohotewe nabo bita abasirikare ubwo bari bavuye kurangura amata mu baturanyi batunze inka. Byarahagana hafi saa 4 z'ijoro ry'uwa kane ushyira uwa gatanu. Uyaragaruka muri make kuko byagenze kugira ngo abo babasagarire bitwaje ingamba zo kurwanya icyorezo cya COVID-19. Buri muntu 5,000 ubundi tubare kuri mwigendere. Ndababwira ati cyakoze ngewe 10,000 muri kuducanye n'umutware wanjye ntabwo twabibona. Njyewe ndi kubona twabona 5,000 ariko nabwo tukabibona tubigujije, noneho ejo twava gucuruza amata tukayishyura. Byabaye ngombwa ko babiri muri abo baturage bitabaza umuvandimwe wari imuhira ngo azanire amafaranga abo basirikare babone kubarekura. Uyu nawe avuga ko ahageze yasanze ababafasha ari abasirikare ndetse bafite imbunda ebyiri. Bambwa kashe umutekano kusinamira abakingira nkari n'abanyerondo yenda baba bafashe kuba amatari navuga ati gwabaye nijoro. Bageze sanga ubwo n'abasirikare. Abasirikare babiri bari bambaye uniform bafite n'imbunda. Bambwiye ati rezi 5 byacu bitakombe bahereza. Maze kubahereza bati noneho muhite ko mwikura amata yanyu, muhite ko mwigendera. Nyuma yo gusangana umwe mu bo bari bafashe amafaranga agera ku 50,000 y'u Rwanda, abo basirikare ngo bashatse kuyamwambura yose ku gahato abanza kuyabima. Ibyamuviriyemo gukubitwa no kuraswa isasu mu rubavu. Mu buryo bugoranye, Ijwi rya Amerika yabashije kugera mu cyumba rwariyemo mu bitaro bya Gihundwe. Biragaragara ko imyambaro ndetse n'ibyo aryamyeho byose byahinduye ibara, biba umutuku wijimye kubera amaraso menshi yavuye. Cyangwa ati ngo zana amafaranga ufite tukureho yacu ansigara turagusubiza. Maze kubyanga abafite inkoni ubwo bayinkubise umutwe numva umutwe urazengereye numva ntaye ubwenge. Barambwira ngo icara hasi. Hangi ndica. Umusirikare umwe aravuga ngo ubundi n'unyana y'imbwa wayirutesheje umutwe wayirase. Umusirikare umwe ufite imbunda arakokiye. Nabashije kumva nuko nabashije kumva bandashe, nabarangije baraza baranseka, banjyana amafaranga n'ifite telefone nayibahaye ngo bahamagare. Banjyana amafaranga n'ifite n'ibyangombwa. Barangije barigendera. Ndabona umubiri wose wuzuye amaraso. Niryo sasu cyangwa hari n'ibindi bikomere wagize? Iyo sasu ikindi gikomere afite mu mutwe. Urumva umeze utangubu? Numva ndi kuribwa cyane ahangaha bandashe no mu mutwe. Yaba uyu ndetse n'abagenzi be bagasaba ko inzego zibishinzwe zikora akazi kazo bagahabwa ubutabera. Icyo dusaba ko cyakorwa ni kimwe, ubutabera nibukurikizwe, ababigizemo uruhare bahanwe, buri wese akuremo isomo n'utekerezaga mu mutima we kugira urugomo ndetse no kugambirira ibikorwa by'iterabwoba cyangwa n'ibindi bitemewe. Igihe cyakorwa nuko babashaka noneho bakansubiza ibyo nambuwe bakanamvuza. Icyo nasabaga cyakorwa nabo ko hakomeza kwa iperereza nyine kugira ngo bagenzure neza barebe nimba bari abagizi ba nabi babasha gufatwa. Mu byamenyekanye abo bagizi ba nabi bambuye aba baturage harimo amafaranga y'u Rwanda agera ku 80,000 ndetse na telefone ngendanwa. Kugeza ubwo twatunganyaga iyi nkuru, yaba ubuyobozi bw'akarere ka Rusizi ndetse n'ibiro by'umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda nta bari bagashatse kugira icyo batangaza ku byabaye. Inshuro zose twagerageje kuvugisha izi nzego zombi ku murongo wa telefone ntibyadukundiye, yewe n'ubutumwa bugufi twabahaye bigaragara ko bwanabagezeho ntibabusubije. Baramutse bagize icyo badutangariza turabibatangariza mu makuru yacu ari imbere. Si ubwa mbere aha mu karere ka Rusizi humvikana urugomo n'ubujura bikozwe n'abitwaje intwaro, yewe barimo n'abambaye impuzankano y'igisirikare cy'u Rwanda. Mu kwezi kwa 12 k'umwaka ushize wa 2020 nabwo abantu bitwaje intwaro bateye urugo rw'umuturage mu murenge wa Gihundwe basiga bisha umugore we mbere yo gusahura amafaranga asaga 400,000 y'u Rwanda.
Ni mu gihe mu kwezi kwa 9 k'uwo mwaka naho abantu barimo bambaye umwambaro w'igisirikare cy'u Rwanda RDF bitwaje intwaro nabwo bakubise abaturage babiri mu murenge wa Mururu babasiga ari intere. Aho hose abaturage bagasaba ko abakora ibyo bakurikiranwa bakabiryozwa. Temistokle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda. Temistokle Mutijima urakenuye. Tuve mu Rwanda twerekeza mu Burundi mu kigo IMP cahitwa Mutwenzi mu ntara ya Gitega hagati na hagati. Ico kigo citaho abana bafise ubumuga butandukanye gifise ingorane z'uburyo bitewe nuko abagira neza nka bose bagifasha bava mu bihugu vya Buraya atanumwe akiza kuva aho hatereye ikiza ca COVID-19. Furera Jean de Dieu ngiye akirongoye mu kiganiro yahaye Ijwi rya Amerika yasavye abagira neza bose babishoboye hamwe na leta y'u Burundi kuzibira ico kinogo. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Eloge Wirikaneza. Ikigo IMP Mutwenzi kiri muri komine n'intara ya Gitega hagati na hagati mu gihugu c'u Burundi cakira abana bafite ubumuga buterwa nuko ononekara k'uduce tw'ubwonko bikaviramwo bukehabwenge n'ubundi bumuga bwo gukoresha ingingo z'umubiri. Kino kigo kiranakira kandi abana bafite ubumuga bw'inyifato. Kuva ikiza ca virusi ya corona gitanguye kuvugwa mu isi, ikigo catakaje abaterankunga nka bose. Fura Jean de Dieu ngiye umuyobozi w'ubuhinga muri ico kigo yabwijwe rya Amerika ubukene bwatewe n'iryo bura ry'abagifasha. Ico kiza caratugiriye ko ingaruka zikomeye cyane kuko nk'imfashanyo twahora turonka muri kino kigo biturutse kubaza hano muri kino kigo arabaje kudufasha, abaje nko kutwigisha, ari abaje kugira ngo dukorane ari mu vyerekeye vy'ubuhinga, kuvura, ukurera, dukoresha ubuhinga ku buryo dukenera kandi no gukorana n'abadufasha baba benshi cyane, benshi bava mu bihugu vya Buraya nko mu Butaliyana, mu Bufaransa, mu Bubirigi. Abo benshi ubwo buryo bwarabuze bwaba kandi uburyo bwaca ku bavyeyi nyene budaca muri kino kigo mu kurira abo bana ivyo ntibigishoboka. Hari imfashanyo y'ubuhinga twarayibuze cyane, twakorana akaza nk'abo mu gihugu c'Ubufaransa abo twita ishirahamwe rifasha mu byo kuvura mu gihugu c'Ubufaransa gitwa CEZEP, byadufasha cyane mu kurondera inyigisho bakatwigisha kandi bakaca turonderera n'imfashanyo ijanye mu ivyo bikoresho kugira dushobore gushira mu ngiro ivyo vyigwa twaronse, bakaduha uburyo bwo gukoresha ubuhinga bw'ibikoresho dukoresha muri nyunganira ubuvuzi ca nyunganira ngingo mu bitabo dukoresha. Sihagarikwa ryo gufashanya na no shirahamwe ry'Abafaransa gusa rituma iki kigo kitagishobora kwitaho abaciyemeje gutunganiriza. N'ibitaro vy'i Roma mu Butaliyano vyahora vyama bifasha mu bumenyi, ibikoresho no kugira ibipimo nico kimwe. Abahinga n'abaganga bavyo baheruka guhonyoza ikirenge ku Mutwenzi imbere yuko COVID-19 itangura kuvugwa. Hariho irindi shirahamwe ryo mu Butaliyano yitwa Gemelli, Hôpital Gemelli, Hôpital Catholique de Roma. Ivyo bitaro vy'abakatolika vy'i Roma vyadufasha cyane mu kuza hano mu Burundi nka kabiri misyo, bakaza bagapima abantu bose bafite ingwara y'intandara. Uko baza kandi ko batuzanira imiti, urumva barabura ingene barungika imiti, bakabura kandi ingene baza gupima abantu. Ndetse n'iyo programa yabo yo kurwanya virusi yo kuguma mu rugo byabagoye yuko bari banadufasha tugapima, tubarungikira bakaronda umwanya wo kutwegera icegeranyo ico biyumvira ku ma examen twakoze, ku masuzuma twagize, bakatubwira ingene twovura. Byarabagoye nabo nyine ko uko kuguma mu ngo byatumye badahura, byaratumye rero badashobora kuza ari ama ekipema bakoresha ari bidukoresha ivyuma mu gupima intandara, ivyo tukabibura. Furera ngiye asaba leta n'abandi bagira neza gufata mu mugongo kino kigo na cane mu bijanye no kukironsa imfungurwa hamwe n'imiti mu kurindira ko baterankunga bosubira kukigarukira. Turagira ingorane cane yo gufungurira abana kuko abo bantu benshi barabaza bakadufasha mu buryo bw'amahera, ubwo buryo ntabwo tugifise, kandi abahora bafashe imiryango kugira nabo nyene basahirize kino kigo. Abana benshi ubu dufise nta mikoro babagifise. Turasaba cane gose ko leta yadufasha ibintu vy'ifungurwa cane, bodufasha mu bintu vy'imiti, bakoze cane abandi bantu bose bagira neza boshobora kunganira kandi na leta boheza kutwunganira mu bijanye n'ibifungurwa kuko niho hakora amagara ntamegwa aramigwa, kandi nubwo umuntu amugaye araguma ashaka gufungura mbere, ivyo birashobora kumufasha cyane kuko hari n'abana baba bafite ingorane yo gufungura, nuko tworonka n'ibifungurwa biri variye bitandukanye kuko harimo abana benshi bafite n'ubumuga bwo gufungura nabi n'ururiro rwabo ugasanga rimeze neza. Ikigo IMP cyo ku Mutwenzi ubu gifise abana bagera ku 120, ariko abantu cakira buri munsi ruhande y'abakozi baco ni benshi. Bitewe n'ubumuga hari umwana usanga yitabwaho n'abantu barenga 2 kugira ngo bashobore kuvyuka, afungure, yongera agendagende. Turetse abakandi abitura kino kigo baturuka mu ntara 18 zigize
z'Uburundi iyo baje bakigana nka bose kirabaraza. Ibigo co kimwe n'ivyitaho abageze mu za bukuru leta ibironsa buri mwaka ibahashingana n'ibihumbi 900 mu mafaranga y'amarundi. Ariko kubera ibiciro vy'ibintu vya ngombwa bidasiba kuduga ku mwaka utashe, abatwara bino bigo bemeza ko aya mafaranga atanabashoboza kuriha fagitire z'amazi n'umuyaga nkuba mu kiringo c'umwaka, bagasaba ko ubu buryo bwokongerezwa. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Kuwa kabiri w'indwi buca dutangura igenekerezo rya 17 ukwezi kwa kabiri umwaka w'2021, umwaka uzoba urumanye neza umunsi ku yundi. Umuririmbyi w'umukristo Kizito Mihigo yitavye Imana. Hirya no hino ku isi hariko harabera ibiganiro kwiragigiwe rishingiye ahanini ku kurekuriranira, ukunywana ariko kwiyunga hamwe n'ubumuntu. Mu kiganiro mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana yagiranye na Philippe Basabose yigisha muri kaminuza ya Memorial University iri muri Canada, Clarisse Kayisire Mukundutete akorera leta ya Canada, Jean-Claude Nkubito umunyamabanga nshingwabikorwa mw'ishirahamwe riharanira ibiganiro n'amahoro muri Afrika IDPA mu mpfunyapfunyo rikaba rifise icicaro i Buruseli mu Birigi, hamwe na Louis Rugambage umucikacumu aba muri Hollande. Barabigarukako aho batangura bavuga uko bamenye nyakwigendera Kizito Mihigo. Yewe uko namenye Kizito Mihigo, Kizito ni umuhanzi wamamaye mu Rwanda kubera indirimbo z'Imana n'indirimbo zijyana n'ibi bya jenoside n'izindi ndirimbo zivuga ku Rwanda. Ntabwo namumenye mbere yuko apfa, namumenye nyuma. Impamvu nta yindi, ye ntabwo ndi umukristo cyane kuko yaririmbaga indirimbo nyinshi za kiliziya. Indirimbo nari muziho zari ebyiri, nizajyanaga n'icyunamo kibuka jenoside yakorewe abatutsi kuko byamfashaga kwinjira mu cyunamo, n'izindi ndirimbo zavugaga ku byerekeye u Rwanda n'ubutwari. Ariko nyuma amaze gupfa, nashatse kumenya icy'uwo mwana w'imyaka 38 ukiri mutoya utarashaka, impamvu yambuwe ubuzima, bituma njya kureba Kizito uwo ari we. Nsanga yari afite ubutumwa bukomeye bw'abanyarwanda twese, bituma mwibonamo mwisangamo. Niyo mpamvu Kizito namukurikiye nkashaka kumenya ibyo byose no kumenya filozofiye yose. Nuko ukuntu namenye Kizito n'inyuma y'urupfu rwe. Na n'ubu uracyamukurikira? Ndamukurikira cyane kubera ko afite indirimbo ye, hari igitero yavuzemo ngo kuko twagira urwango tuzaba abahamya b'urukundo. Icyo gitero cyo mu ndirimbo ye nicyo nkurikiza mu buzima bwanjye. Kizito ni urugero kuri jyewe. Twakunda abantu bavuga ngo bafite umufilozofe bakurikira, nanjye Kizito nabonye umufilozofe wanjye w'umunyarwanda, niwe nkurikira, niwe mo model. Ariyo mpamvu nzakunda kumukurikira ubu, kandi ngira ngo nagize umuntu ngira mu buzima bwanjye, nzakurikira ubuzima bwanjye bwose. Louis Rugambage, nawe Kizito Mihigo wamumenyeye mu ndirimbo? Kizito nanjye urebye namumenye nyuma, ariko mbere ho gato yamukunde ni uko natangiye kumukurikira cyane ubwo yafatwaga agafungwa mu 2014. Mbere yaho nari naramukurikiye kubera indirimbo ye imwe, izindi sinari nzizi rwose. Indirimbo yitwa Iteme. Iyo ndirimbo yankoze ku mutima kuko numvaga azanye ikintu gishya abandi banyarwanda batigeze bavugaho, batigeze baririmba cyangwa batigeze bakora babikuye ku mutima, ikintu cyo guhuza abantu b'inzego zitandukanye, abantu ibyo nita udusanduku, kuko umuco wacu umeze nk'aho ufite ukuntu dushyira mu tuntu tw'udusanduku ahantu umuntu agomba kubarirwa byanze bikunze. Kizito yarenze icyo kintu. Iyo ndirimbo rero ikaba ishushanya neza uwo Kizito ari we, ikaba ishushanya neza ubutumwa bwa Kizito ku banyarwanda no ku bantu muri rusange. Jean-Claude Nkubito, utuye mu Bubiligi, Kizito yarahabaye, wowe wamumenye ute? Kizito njye namumenye hano akihagera, kuko yahageze mu mpera mu kwa 9 mu 2002. Aje ari umunyeshuri uze kwiga, yari umuhungu mutoya ufite nk'imyaka nka 20, ariko ufite igikundiro cyane cyane ko yanaririmbaga ibintu by'ubukristo, ukabona abantu bamureba bamurangamiye.
Kizito rero yaje atungura abantu kuko ubundi Ububirigi twari tumaze imyaka ibiri ngezemo bwari Ububirigi bufite amatsinda abiri, Abahutu n'Abatutsi. Kizito uretse yenda nko mu 2000 tukihagera nibwo wabonaga abantu umuntu yanabavuga nka Mushayidi asa nk'ugerageza kubisanza avuga ati ngomba kuvugana n'abantu bose, ariko Ububirigi bwari Ububirigi bw'amoko abiri kandi atandukanye atavugana. Kizito rero yaje afite iyo mpano yo kuririmba, afite niyo mpano n'ubukristu. Ibyo rero bikunda guhuza abantu bose uko bagira kose mu kiliziya, abantu bose bajyamo mu ndirimbo, abantu bose bararirimba. Kizito yaje ajya no mu ishuri, agiye mu ishuri ahuriramo n'abandi bana b'Abanyarwanda, nabo mu ishuri nta urobanura amashuri saa yabo n'ay'Ababirigi, ahura na bagenzi be, akorana na bagenzi be, yigana na bagenzi be ngira mu mwaka wa mbere, ku buryo yari yageze igihe umwe muri bo nta bwoko arebye, ku buryo Kizito rero nagiye mumenya nk'umuntu wahinduye ubuzima bwinshi cyane muri ubu Bubiligi, kuko yerekanye ko abantu bashobora kubana bashingiye ku ivanjiri, bashingiye no inyuze mu nzira y'umuziki. Reka noneho tujye kuri Basabose. Wowe Kizito wamumenye ute? Kizito ntabwo nagize amahirwe yo kumumenya ku buryo butaziguye. Natangiye kumumenya kubera indirimbo ze, cyane cyane indirimbo yitwa Twanze gutoberwa amateka, indirimbo yitwa Iteme, n'indirimbo yitwa Igisobanuro cy'urugo. Nyuma aho akaga ke gatangiriye byatumye ndushaho kumukurikirana, ndushaho kumukunda, ku buryo ndetse ubu ngubu mufata nk'icyitegererezo cy'ubumuntu nyabwo, ndetse ntangire nanamwunamira nk'umuntu nkunda cyane, twabuze amanzaganya bitari bikwiye, mwunamire nk'umuntu mfataho icyitegererezo gikomeye cy'ubumuntu. Clarisse Mukunde, ntigihe kirageze kugira ngo udusomere iyo baruwa yaturutse i Rwanda ku nshuti n'abantu b'inkoramutima za Kizito Mihigo. Urakoze Venuste kubera umpaye umwanya wo gusoma ibarwa inkoramutima za Kizito zanditse kuri uyu munsi tumwibuka. Iyi barwa yanditswe ku itariki ya 7 Gashyantare mwaka wa 2021 yandikirwa i Kigali. Iragira iti: umwaka urashize tubuze urungano, umuvandimwe n'inshuti magara, twagendanye, twiganye, twasenganye, twasangiye ubuto bwacu, dusangira akabisi n'agahiye. Dufasha aka kanya ngo dutange ubuhamya nk'abantu babanye nawe mu rugendo rwe umunsi ku wundi. Kizito yavukiye Kibeho ku itariki ya 25 Nyakanga 1981 mu mwaka udasanzwe. Uwo mwaka watangiwemo ibikorwa by'amabonekerwa i Kibeho. Yagiriwe inema n'Imana maze Nyagasani aramwiyereka akiri mutoya. Akiri uruhinja, umubyeyi we yigize kwitabira amabonekerwa, hanyuma yicariye inyuma ababonekerwa bagana aho mama we yarari, bafata uruhinja maze baramubwira bati: uyu ni Dawudi mutoya. Mu mikurire ya Kizito kuko yabyivugiraga, yari umuhanzi wa nyiribiremwa uvoma inganzo ye mu myizere n'imyemerere ye ya Gikristo. Yaragize ati: Si je devais me choisir un nom et que son nom devrait signifier ce que je suis, en tout cas ce que je veux être de tout cœur, je m'appellerais le Rwanda, réconcilié par le Christ. U Rwanda rwiyunze n'Imana. Nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi, Kamutwara be barimo na se umubyara yacitse intege bigera aho ashaka kwihorera, yibaza ku mikorere y'Imana. Ni muri ibyo bihe yahimbye indirimbo yagiraga iti: mbese Mana mubaze warurihe cyagihe nababaye zirugusa kandi ufite imbaraga, kandi uri umutabazi utarutwa, cyagihe warurihe Nyagasani, ngwino usubize imitima y'abana bawe bakwizera. Muri iki gihe yasabye Imana kandi agira ati: ngwino twumvishe twabakwemera ko wowe utakwicwa n'umupanga,
ngwino tubwire iby'ubwo buzima utaruga hano ku isi azuzuna dutera umwete n'umurava dutsinde ibigeragezo maze natwe tubashe kubabarira no kwihangana. Icyo gihe Kizito yajyaga mu misa kubera ububabare bw'ibihe yabayemo, akananirwa gusenga isengesho rya Dawe mu ijuru, kuko yagombaga kuvuga ati utubabarire ibyaha byacu nk'uko natwe tubabarira ababitugiriye. Kubera kuba inyangamugayo yaracecekaga ageze aho ngaho, kuko yangaga kubeshya Imana. Nyuma yigira inama yo guhindura isengesho, akajya agira ati utubabarire ibicumuro byacu nubwo twebwe byatunaniye kubabarira. Aha yumvaga byoroshye guhindura isengesho aho kugira ngo abeshye Imana. Nyagasani yaje kumugirira inema yo kubabarira yivuye inyuma, inamwereka u Rwanda rurimo ibikomere byinshi kubera ibyahabaye. Nibwo atangiye ibitaramo bihuriyemo n'Abanyarwanda bose baturuka mu moko yose, Abahutu n'Abatutsi. Aha twavuga nk'igitaramo yakoreye mu Bubiligi gihuriyemo Abanyarwanda bose batashoboraga guhura na rimwe. Icyo cyari igice cya mbere cy'ubutumwa bw'inkoramutima za Kizito. Jean Claude Nkubito, iyo Kizito Mihigo yacurangaga mu Bubiligi yacurangiraga abahatuye bose? Ibintu bya Kizito rero biragoye kubigira nk'ibintu umuntu ashushanya akavuga ngo ntumiye abantu, nawe ndagutumiye, nawe ndagutumiye. Ntabwo ibintu bya Kizito bifite ukuntu byakozwe n'Imana y'ubwayo, kuko byabaye nka bya bindi bavuga ngo ntabwo ari agahato uhinduza abantu kukwemera, ni urukundo rwawe rubareshya bakaza. Kuko Kizito yacurangiye abantu bose, yaririmbiye abantu bose, batangira no kumva indirimbo ze, kuko ntizari z'Imana gusa, n'iza jenoside yarazivugaga, n'iby'uko jenoside yabaye mu Rwanda yarabiririmbaga. Hanyuma abantu babandi batahaga bimyoza bagataha baramukanye barebana bavuga bati wabonye uriya mwana, bamwe bati buri wese yamwitaga uko ashaka. Louis Rugambage, mu kanya batubwira ukuntu Kizito yashoboye kuvana bamwe mu byo wise udusanduku babagamo. Watubwira ukuntu Kizito yashoboye gufungura amaso n'imitima by'abamukurikira? Kizito nigeze kuvuga ku ndirimbo Iteme. Iyo ndirimbo nk'uko nabivuze niyo yatumye menya Kizito, niyo yatumye mwitaho. Iteme nk'uko tubizi, iteme rihuza impande ebyiri, kenshi riba rinyura nko hejuru y'umugezi cyangwa hejuru y'ikindi kintu gitandukanya abantu. Kizito nicyo kintu yakoze, nk'uko Jean Claude yabisobanuraga mu kanya. Ibyo ni byo mu Bubiligi, ariko no mu Rwanda bamuvuga ukundi, mu Bukristu bamuvuga ukundi. Abantu bose ikintu bahurizaho, abamumenye nk'uko nabivuze, njye ntabwo nagize amahirwe yo kumumenya nk'umuntu ku wundi, ariko abamumenye ikintu cyose bahurizaho ni uko Kizito yarenze ikibazo gikomeye cyane kitwugarije kuva imyaka miremire cy'ubwoko hagati y'Abahutu n'Abatutsi. Bigera ku rwego n'aho atangiye kugirirwa nabi, n'aho yiciwe, ariko noneho no mu bihangano bye yagiye ashaka guhuza izo mpande zombi, yagiye yanga gushyirwaho etikete ry'uko ari iki n'iki, ahubwo agashaka ikintu gihuza abantu bose, ikintu kizana urukundo mu bantu bose. Iyo urebye mu bihangano bye byose kugeza uyu munsi, hari n'abamukritika, ariko sindumva umuntu na rimwe ukritika Kizito yuko yabogamye cyangwa yuko yemeye kujya muri utwo tuntu nitwo dusanduku, aranabizira. Arakoze Venuste Nshimiyimana n'abatumire biwe bariko baragaruka kwiragi rya nyakwigendera Kizito Mihigo. Hazokweza umwaka ashengeye igenekerezo rya 17 ukwezi kwa kabiri n'umwaka, azo ari ku munsi wa kabiri w'indwi iza. Ikiganiro cose gikwiye mushobora kugisanga kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA.com, muja ahanditse muri Isanga. Akabunga duce dusozera amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya. Dushimira abagize uruhara bose ngo bitegurwe vyongere bashikire. Kuri mikro mari kumwe na Joy Diane Ninahazwe. Ibiganiro n'amakuru vyashizwe hamwe na Fasil Gebehu. Twemye kwizina rya bagenzi bacu tubikebanuye, tubifuriza kubandanya mururanirwa mu byo mrimwe vyose. Naho utaha ahanje turaza kuba turi kumwe mu makuru yo mu gitondo.